turabaramukije aha ni Komviziti TV muri kumwe na Jean Bosco Ingabire. Imyaka 31 irarangiye wari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira agandaguwe hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Ahatari hake mu gihugu cy'u Burundi hatunganijwe ibirori byo kwibuka uwo yari umukuru w'igihugu. No mu ntara ya Muramvya ibyo birori byabaye aho byatanguwe n'inkuka ya misa yaherejwe muri Paruwasi umuvyeyi w'inama nziza iri ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya. Nyuma yaho ibirori byaciye bibandaniza ku kibutso cy'ubumwe aho indongozi zitandukanye zashizeho amashurwe. Mwijambo rya buramatari w'intara ya Muramvya akaba yagarutse kuri kahise k'igihugu, gutyo yibutsa abanyamuramvya ko boza barafata nkana ko y'indongozi ziburabujwe n'abe n'igihugu baraheza bakaburabuzwa, gutyo ibintu bikaba bibi. Nagerageje kwiyumvira sanga muri iki kiringo mu kiringo c'imyaka 3 Uburundi bwatwawe novuga n'indongozi 7 mu kiringo c'imyaka 3 itarenga, kuvuga duhereye mu 1993 aho nyakwigendera Ndadaye Melchior yabishikanya n'uwararongoye igihugu ico gihe Petero Buyoya, gushika mu 1996 hatwaye abantu bagira ku ndwi. Iyo nabaharubuye hariho Petero Buyoya, hariho Ndadaye Melchior, hariho François Ngeze, hariho Sylvia Kinigi, hariho Ntaryamira, hariho Sylvestre Ntibantunganya, hanyuma akaca hagaruka Buyoya. Mu myaka 3 abakuru b'ibihugu abarongoye igihugu cy'u Burundi 7. Nibaza yuko aya mateka mabi sinibaza ko ari n'ikindi gihugu cyo muri Afrika canke cyo kwisi coba carigeze kuyandikisha. Arico gituma duhamagarira abanyamuramvya ndetse n'abandi barundi gutegera kumva yuko nkuko twabivuze n'ubuheruka y'indongozi zitari ku kivi, no kuvuga yuko ziburabujwe n'abene gihugu baraburabuzwa kandi n'ingorane zikaduka mu gihugu. Nayo kubijanye nuko uwo nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yari afise ihangiro ryo kugarukana discipline mu bisata bitandukanye by'igihugu kubera igihe igihugu cariko kiracamwo, avuga ko n'ubu bigikenewe yuko discipline yogenderwako, gutyo ikazofasha gushikana igihugu kwihangiro cihaye imbona kazoza. N'ijambo rero yashikirije abenshi ndetse n'abakiri bato bama bagiyibukira ku ijambo rijanye na discipline. Dufatiye kuri kiriya gihe byaragaragara neza yuko igihugu kiri mu ngorane n'akajagari, aho inzego zitandukanye mbere nka zose byagaragara neza yuko zirimo ingorane zidasanzwe, zaba ari inzego z'umutekano, inzego zo mu ntwaro ndetse no mu bindi gihugu. Byari bimeze nabi cyane. Akaba rero yabivugaga abirabisha ku bijanye n'ico tuma amahoro agaruka muri kiriya gihe.
mugabo kandi tukigira duti nuno munsi iri jambo ni ngombwa turigendereko kuko mu gihe turiko turafata urugendo tugana Uburundi bwifashe muri 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060 ntidushobora kubishikako tutagize discipline ahanini nkuko nawe nyene yabigarutse ko tuvuga sibijya tubwira abana mwishure timwe mugeze mwishure canke mwisengero mwifate neza ukumva yuko indongozi zitandukanye kungazi zitandukanye umuntu wese afise ico ajejwe ategerezwa kubaha amategeko kugira niyo discipline tuvuga niyo yavuga kandi niyo nuno munsi igezweho kubaha amategeko ko mu gihugu biba bitomoye nimba biba ari imirimo canke ibyo umuntu wese ajejwe haba ari amategeko avyerekana hanyuma umuntu akubaha nabo ajejwe gutunganiriza ahanini tuvuga abene igihugu